iyi ndirimbo novuga yuko yari profesi y'ubuzima buzombako. Iyo ndirimbo nayironse nari mfise imyaka 13 ndavyibuka nari naraye mu masengesho kuri eglise canumvira hajko nyene ndi mwibarabara ntashe ndaririmba mbwa numva umenga ni indirimbo idashobotse ukuntu mbwa numvira haje numva sinshoboye kuyikasa ndi enregistre ndayumvishije mama wanje mama ragati ico ndirimbo nibaho nayo inshuti zoguta abavyeyi baboguta iyo umenga ndamuvuze ngo ivyo nibishoboka nibibaho abagenzi banje bose bayumvise iyo ndirimbo na hamwe izoshi kandi ushaka wifuta mu mutwe wawe. Après X temps rero nakuze haraba ikibazo imuhira ikibazo ca mariage shaka kurongorwa haraba intambamyi ndibuka naragwanyijwe cane muhiri wacu ngira no kuri niveau yo kwirukanwa vraiment nkironka numva ko ari ibintu bitabaho numva ko ari ibintu bidashoboka ko je nabona umenga papa wanje ingene dukundana nakuze nzi ko papa wanje ntibishobora gukunda kuba twirukana papa wacu aradukunda cane mugabo ico gihe naciye mbona bijya bintu vyose ndafise abagenzi benshi ico gihe naho nyene bariye kase na jewe uburemere rero ucubumva ingene babungana n'ubu nyene ndiko ndaririmba ndirimba ivyonzi ndirimba ivyo nabayemo n'umuntu ashobora kuza nkamushingira inaye rero irya ndirimbo muri ico gihe kibabaje niyo yari kwirankorera ngati kumbe ya ndirimbo uyu munsi niyo yari kuba ifise ikintu ikora ku buzima bwanje. Après imyaka ingahe novuga yuko yabaye profesi ku buzima bwanje kandi vy'ukuri sinigeze mbona imana intererana. Shalom bakunzi nizera ko mumeze neza muri amahoro aho muherereye hose ku isi. Uno munsi turafise umutumire mu kiganiro True Worshipper aho tuza kuganira n'umutumire wacu yitwa Dorothée Wendo niwe turi kumwe muri kino kiganiro kugira ngo aze kudufasha gutera intambwe canke kugenda dukura mu bijanye no kurongora gutazira numwe mu bantu basanzwe bahagara imbere y'ishengero bakarongora mu ishengero numwe dusanzwe tubona mu biteramo bitandukanye afite n'indirimbo ziwe turaza no kubatumirira kuzoja kuziraba kuri YouTube yiwe reka tumuhe ikaze. Dorothée namahoro cane umeze neza ego jewe numva ndyohewe kugutumira kubera ko nta nemwe twabwa kurana ikiganiro ego nanje ndaryohewe cane kora mwangiriye ubwo buntu bwo kuza muri kino kiganiro. Hari abantu batazi Dorothée ariko hari indirimbo nkunda cane indirimbo yawe indirimbo wahereye ko muri concert ya Lopez hagivuga gute kuko wasezeranye ririmba gatonyi abantu baciye ka Dorothée turi kumwe kuko wansezeraniye kutazokwigeruna kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo. hari habaye iki yaje gute iyo ndirimbo? Iyi ndirimbo novuga yuko yari profesi y'ubuzima buzombako. Iyo ndirimbo nayironse nari mfise imyaka 13 ndavyibuka nari naraye mu masengesho kuri eglise imyaka 13 nari mfise 13 ans hama ndi mwibarabara ndibuka nari mfise agatelefone ka Tecno gatoyi canumvira hajko nyene ndi mwibarabara ntashe numviraje amakouple na refrain ndaririmba mbwa numva umenga ni indirimbo idashobotse ukuntu numva umenga ifise melody bon en fait je simenyere kuririmba indirimbo zo guhumuriza zo kuremesha abantu ntavyo menyereye mbwa numviraje numva sinshoboye kuyikasa ndi enregistre indirimbo iba ngaho ndayumvishije mama wanje mama ragati ico ndirimbo nibaho ngo nayo inshuti zoguta abavyeyi baboguta Yuvume uramuvuze. Iyo umenga ndamuvuze ngo ivyo nibishoboka nibibaho. Abagenzi banje bose bayumvise narakunda kwiririmba turi kumwe. Iyo ndirimbo na hamwe izoshika kandi ushaka wifuta mu mutwe wawe. Je bongo none ko indirimbo ndakunda kwiririmba mugabo numva umenga ntibaho vraiment. Rero après X temps rero nakuze haraba ikibazo imuhira ikibazo ca mariage shaka kurongorwa haraba intambamyi
ndibuka naragwanyijwe cane muhiri wacu ngira no kuri niveau yo kwirukanwa ico gihe rero candonka ndaba sponsorize kuja muri studio umuntu arandihira ndi muri ivyo bibazo yakuriye yiyumvire kukurihira habaye iki nari nakoze muri eglise arahezagirwa aca aravuga ati je ndemeye kugusohorera arambwira afise indirimbo niyo ndirimbo yonyene nari mfise ndambwira ego ndayifise ni kuvuga ko yari yakubonye uko urarongora izindi ndirimbo muri eglise za praise and worship muri eglise shamwe ati bon je ndakwemereye kugusohora indirimbo rero irya ndirimbo muri ico gihe kibabaje niyo yari kwirankorera ati kumbe ya ndirimbo uyu munsi niyo yari kuba ifise ikintu ikora ku buzima bwanje après imyaka ingahe ndibuka ko nagize mariage à 24 ans urumva iyo myaka yose haciye rero niruka muri studio twashwanye na papa mwijoro fise rendez-vous muri studio mu gitondo nkagenda numva umutima ubabaye ariko kandi novuga yuko yabaye profesi ku buzima bwanje kandi by'ukuri sinigeze mbona imana intererana ego ugiye kuririmba warayushwanye na papa hageze kuririmba ntiwumva umengo indirimbo igize uburemere bunini cyane gusoma yari ifise uburemere bunini cyane kubera yuko nibwo buzima nariko ndabamo narashobora kuexprima n'umutima wanje wose kuko navuga ati umva nariko ndakora ibintu ariko ndarimba ibintu ndiko ndabamo ndiko ndaraba ndiko ndabona ndiko ndaviva yari ifise uburemere bunini cyane wibuka muri studio wararize ndavyibuka bon n'umu producteur twakoranye yitwa Kiki yarumi hari igihe narira je ndi umuntu adakunda kurira imbere y'abantu n'abantu benshi bazobira kuri podium sinkunda kurira ndi kuri podium ndirira mu cumba bigahera hari ngeze imbere y'abantu sindira imbere y'abantu muri studio wararize ngo muri studio igihe narira hari igihe Kiki yamakanya kanga ati genda hariya wikonsantre urire niwaheze ucugaruka eko nuko vyagenze ubu numve ngo usubiramo kuririmba yose nkaho nyene uri imbere y'abantu bakora dukurikira uyiririmbe bace bumva rero uburemere bw'amajambo ari mu ndirimbo en fait jewe vraiment nkironka numva ko ari ibintu bitabaho numva ko ari ibintu bidashoboka kubera ko je nabona umenga papa wanje ingene dukundana ntibishobora gukunda yuko yo nkubita ni kofi je kwanza nakuze ndi umwana domba papa wacu ntazi kudukubita nakuze nzi ko papa wanje ntibishobora gukunda ko twirukana papa wacu aradukunda cyane mugabe ico gihe naciye mbona bijya ibintu vyose ndafise abagenzi benshi ico gihe naho nyene bariye Carse na jewe uburemere rero ucubwumva ingene babungana n'ubu nyene ndiko ndaririmba ndirimba ivyonzi ndirimba ivyo nabayemwo n'umuntu ashobora kuza nkamushingira inaye nkavuga ati hego uno musi ashobora kuba utabibona mugabo kandi birabaho because karabaye ubuzima bw'iwanje tuyiririmbe gatonya ndabizi mwami kuri kumwe nanje uko bimeze kose Yesu ndazi kunkunda naho nouca mu ruzi oya ntirusondegera kuko nzi neza kuri kumwe nanje ndabizi mwami kuri kumwe nanje uko bimeze kose Yesu ndazi kunkunda naho nouca mu ruzi oya ntirusondegera kuko nzi neza kuri kumwe nanje kuko wansezeraniye kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje
gushitsa kwiherezo naho inshuti zo nyanka abo nkunda bakampeba ico nzi ni kimwe Yesu we urankunda mbe niba uri mu ruhande rwanje ninde yonyanka ndahazi mwami kuri kumwe nanje kuko wansezerani kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo. mariage irabaye Yarabaye. kandi papa niho yari Ntiyaje ngo yarabaye. mugabo mumeze neza na papa ubu Ego asha Imana ni nziza niyo nyene izi gutunganya ibintu. baba muri bon N'ubu turabana deja. babagenzi Abagenzi sana. sawa reka rero tugaruke kuri abantu nkamwe bwo muduga imbere kuri podium kurongora ishengero mu biteramo bitandukanye tubanze turamutse umugabo wa Dorothée Antari sivyo abantu nkamwe murongora mu ishengero mukaje mu biteramo ahantu hatandukanye kugira ngo muduge imbere y'abantu mwitegura gute mukora iki mugira muduge kuri podium habi Abantu dusanzwe turongora reka mvuge turongora praise and worship reka mvuge nk'abantu basanzwe barongora ibikorane abantu basanzwe bafite ibyo barongoye muri eglise ingene twitegura je kubganje hari amakosa nabonye nakoze muri kahise mugabo kandi yasubiramo n'ubuzima bwa misi yose umuntu ntiyitegura ngo kore ko afite igikorwa kanaka mugabo umuntu yamari muri nubwo buzima bwiwe reka mvuge nko ku bantu baba footballeur ntibagira entraînement cyane ngo kubera yuko hariho match biteguriye mugabo uzorayo mu footballeur honye nunamuravye physiquement abasanzwe akomeye nibwo buzima bwiwe yamari mu sport imisi yose nta munsi n'umwe usiba atari muri sport nta munsi n'umwe ushobora gusiba atirutse ntibishobora gukunda atagiye muri entraînement apana ngo kore ko ritegurira match nibwo buzima bwiwe rero iyo habaye match biroroha haba hariho flexibility kanaka nawe monsieur après naho nyene ati ebana hari aka match kanaka tugomba dukine cet après-midi biramwore navuga ati sinagize entraînement sinagize iki rero novuga yuko ari n'ubuzima bwacu birakwiye ko ubuzima bwacu bwa misi yose for me is my lifestyle n'ubuzima bwanje bwa misi yose sinitegura ngo kore ko ngomba nje kuri podium ariko kwa mufise urusabane na mwemu yera kwa mufise kunywana n'Imana birakwiye ko amari bwo buzima bwacu bwa misi yose kumva ico Imana ishaka ubwo buzima bwawe kumubwira amajambo meza imisi yose kumva mbega ashaka kuja hehe ashaka gukora iki kugira irya friendship misanzwe nico kintu Imana yamikeneye imisi yose Imana irakeneye ko dupleza umutima wiwe ubwa mbere na mbere rero si imyiteguro ngo tugomba tuje kuri podium ariko n'ubuzima bwa misi yose. Yeah. Bon, haruhande yuko uvuze ngo ari amakosa nakoze nibaza ko ntosubiramo turayagarukako. Ego. Mugabo kandi nta kabirya kajamwo tugeze aho bavuze ati Dorothée ni wagira ace yurira kuri stage ako kanya nyene bisanzwe je mu buzima bw'iwanje sinigera menyera stage n'umusi wa rimwe sinigera menyera podium n'umusi wa rimwe reka mvuge niki kintu je nsanzwe ndumu worship leader muri eglise n'ubu ni jeje nyene ndumu worship leader muri eglise iwacu bisigura ko nama ndongora louange na adoration tout le dimanche mugabo kandi ari umunsi umwe mugabo wanje yumiwe iminsi dimanche igomba igere yabona ingene mbura amahoro samedi mwijoro ntibyakunda ko njyama none final mama ndatanga ikimana biragenda gute mana nyene hari ukuntu subwoba mugabo
ushaka imisi ko haba ibintu bishasha imisi yose uza guserva iki uza guserva iki apana ngo kure ko ngo wabaye ubuzima ngo bw'ibyaha apana gusa kwa kutamenyera igicaniro kwa kumva ati hari ikindi kintu gishasha mana nkeneye ko kiboneka hari ikindi kintu ushaka gutanga nyene nkabura amahoro mu ijoro nkubika nkako nsinzira basi mana sura kandi unganiriza irindi rimwe basi like ibintu nk'ivyo nyene ego tugaruke ku makosa wibaza ko ubu utoba ugikora wahora ukora kera ko mbere hashobora kuba hariho n'abandi bantu ayo makosa bayarimwo kandi batazi nuko ari amakosa amakosa nakora ubu ntashobora gusubiramwo ni kure yuko narimbayeho ubuzima bwo kwibaza yuko ngiye kuri podium nkaririmba abantu bagahezagirwa abantu bakuzura mpemu yera kugira nyene kuntu turatubona nyene manifestation ya mpemu yera muri eglise ugaca wibaza yuko vyabaye kubera yuko wasenze cane ewana uvuga ati ewana nukuri iyi ni resultat nari nasenze ewana nari nakije umuriro par contre naje gutahura yuko si kubera yuko uba wasenze cane kandi hari ukuntu nk'ubaguhaye eglise nakuriyemwo twari turabe aba worship leaders benshi eglise Fekabu iyo baguhaye rero indwi yiwawe yaba ariyo ndwi yawe yo kwiyeza uvuga ati iyi ndwi yo kwitunganya indwi ebana nahura n'umuntu agutuka ntumusubiza uvuga ati iyi ni indwi yiwanje ndakena kwimana izo kwimanifesta urumva nasanze ubwo kwari kutamenya kandi byaradukorera vraiment waragira kuri podi kuri Imana ubuntu bw'Imana reka mvuge yuko ego Imana ni data wa twese n'ubuntu bwayo tu simple ungachona Imana irabikoze ugacuvuga ati iyi wiki kweli nilikuwa nimaliza wiki yote ndi set na niyejeje ni nkazandwi batubwira ngo indwi zisangira gerande sensen batubwira ati muri indwi mu marindwi mwiyejeje amaraso ya Yesu kugira ngo nimwashika kuri sensene muzokwakira isangira gera mumeze neza atagasembwa mufise par contre suko bikwiye kumera bwari ubuntu bwaba mugabo kandi kwari kutamenya rero nasanze inyuma y'iyo ndwi nyuma y'iyo ndwi kaba kajagari na aho nyene ukiva kuri podium bakubwiye waduhezagiye Imana ishinga agacaza nk'umuntu agaca kuvuga ati ebana wowe umeze gute uko kuri wikomporta ukiya kuri podium canke ngo indirimbo nari nakubwiye uririmbishe si wo waririmbishije j'étais cote zero aho nyene ugaca ni wamamagaye wewe urinde kwanza mva imbere wakijujuje sinzi ngene aho nyene ugatangura no kuvuga nawe uribagiye yandwi yaheze ubu twinjiye mu yindi ndwi par contre ni baruke kuba ubuzima bwacu rero naje gusanga hari n'ikindi gihe bansiyaprena ebana twabuze worship leader nyaruka ubu nyene muri eglise nta muntu umwe hari wo gukora ingubu nyene nibaza ivyo urimwo amuvuga ati none mana siniyejeje sinitunganyije ngo ugashika kuri stage ugakora cyane ko habaye nka vya bindi nyene birasumba na vya bindi ucuka ati none vya bintu biba iyo nasenze niyo ntasenze ati yayo ntibishoboka rero naje kubitahura buhoro buhoro sanga kumbe ubuntu bw'Imana buradukorera mugabo kandi nitwibaze yuko biba ngo kubera yuko tuba twabirondeye tuba twabikoreye cyane ikintu Imana ikeneye ni ukunywana nayo tu simplement nuko hari kumbura abantu bariko baragukurikira bazi indirimbo za Dorothée bazi Dorothée kuntu arongora mu ishengero kandi bifuza kuba nkawe ni kihe kintu Dorothée yumva yobwira abantu barota kuba aba worship leader bumva umengo aja muri cellule aja muri frate kugira yumve tuka ari karaduga bukebuko ko isengero ribisaba mbwa yumva ko friend of friend akeneye kuba worship leader. Okay. Ubwa mbere na mbere ibi bintu nuvuga yuko turimwo je ndimwo je kubganje novuga ko ari umuhamagaro sije navyigize sije navyihaye kweko ni nakazi katoroshe
ni igikorwa kiryoshe guhimbaza Imana no gutazira Imana nukuri kirabanza kwanza kikaguhezagira wewe wenyene urabanza kwanza kuzura wewe hama abandi bakuzura après ngo kana kazi katoroshe rero iyo ari wewe wihamagaye urabivamwo atani imisi ibiri uramara mugabo kandi ku umuntu ari umuhamagaro wiwe umuhamagaro w'umuntu ubusanzwe uvyumva muri wewe si ibintu by'ibishobisho sikoreko ngo muri famille yacu twese dusanzwe turabaririmbyi nanje bakamenyere kubona nanje mpimbaza imbere nami ndakuwa kamadoro uvuga gerageza nawe kabyishiramwo si ibintu byo kwishiramwo ari umuhamagaro wawe uravyumva kandi naguma mvuge yuko Imana yo nyene igendera duza umuntu ntiyiforsa kuja mu kibanza gukore ko umuntu reka ngire effort mere nk'uyu muntu Imana yonyene irazi umutima wawe irazi ingene umeze irazi aho ushaka gushika ni Imana kwanza yonyene guha nayo mayerekwa so yonyene izogukura muri ico kibanza urimo ikuduzi kweko na jeje nyene novuga yuko à vrai dire nta effort nimwe nagize gushika kuri niveau ngezeko nta effort nimwe nagize ndavyisangamwo tout simplement mu kurangiza Dohote adufasha ni Dohote tubona uko tumubona mu biteramo mu isengero ndakuzi muri Reveal Jesus ndakuzi nyene ndakuzi ni Dohote yifuza kugera he iyo bavuze gukorera Imana abo nawe yifuza kumera gute nimba twovuga tuti hariho ba bishop hariho ba pastor hariho bande hariho abari mu masengesho hariho abari ni Dohote wewe yibona hehe ni Dohote kumbura ashaka kuvuga ati ndakeneye kwibona nkorera Imana gutya wibona he wihagarika he yuvuga ati Dohote ntekenda agomba kubona hagaze reka mvuge Dohote ingene ameze kwanza Dohote umenga ari bizarre ukuntu jewe kubwanje nta muntu n'umwe mfise w'icitegererezo nta n'umwe mfise vraiment kwera kenshi ari tuba dufise je ndibuka kera narakunda kuraba umuntu yitwa Carrie Job yari umuririmbyi amhezagira nawe nakunda kumviriza indirimbo ziwe nange kumva abantu baguma bavuga ati uririmba nka Carrie Job nanga ati oya ndabihevye nga n'ubu ndacamukunda rero je nta muntu n'umwe w'umu exemplaire afise kugira ngo mvuge ati ndakeneye kwibona kuri niveau ya kanaka ego ivyo bintu ni vyiza biramotiva mugabo nasanze kenshi arige on se trompe turitrompa kubera iki je maranira cane kintu nkunda cane kintu nkeneye nukwama ndaharanira guplaise umutima w'Imana ndaharanira guhimbara umutima w'Imana ego ndafise amayerekwa ndafise ivyo Imana imaze kunyereka ahantu nzogera gushika n'ubu ntaho ndabona sindahashika mugabo kandi imisi yose nama numva aho nyene kwanza ndi I'm not satisfied n'ivyo mugabo ikintu ca mbere I want to please the heart of God ndakeneye kuryohera umutima w'Imana nico kintu numva jewe nkeneye gusumba ibindi bintu byose naho nzogera ku gashongero naho hantu naho ndabona nukuri sindahabona mugabo naho nzogera ku gashongero sinkeneye guhushira intumbero yanje yo guplaisa kwanza umutima w'Imana yego nta muntu umwe adakenera gushika kure ayo n'amayereko y'umuntu wese je nta muntu umwe mbona ari kuri niveau je mbona nzoshikako yego rero simsi n'ingene no bisobanura nta muntu n'umwe abona ari kuri niveau ifuza gushikako so reka turangize turagushimiye cyane nuvume nga ibintu byinshi tutari tuzi turonse kandi wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu twizere ko n'abantu bose bariko barakurikirana byagize ico bibungura na cane mu mutima wo guhimbaza Imana yego wakoze cyane kwitaba ubutumire ego murakoze cyane nawe